Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yirukanye ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney. Yego kuko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabize ukanze subscribe yewe kamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ikundi ikaze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa kane yakuye Gatabazi Jean-Marie Vianney ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu amusimbuza Musabyimana Jean Claude. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente rivuga ko ashingiye ku biteganwa n'itegeko rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. None ku wa 10 Ugushyingo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize Bwana Jean Claude Musabyimana Minisitiri w'Ubutegetsi. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe ntibyigeze bitangaza impamvu Gatabazi Jean-Marie Vianney wari usanzwe afite uyu mwanya yaba yakuweho. Ibyamakuru tukaba tuzakomereza kubibakurikiranira. Deri tuyahere kuyavugwa mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarirukanye ejo ku munsi wa gatatu umumenyeshamakuru w'Umufaransa-kazi akorera ikimenyeshamakuru candika c'Abongereza Reuters. Sonia Rore yirukanywe inyuma yaho yimiwe uburenganzira bwo kubandanya akorera muri ico gihugu. Yari yasabye urwo ruhusha mu kwezi kw'icenda ngo ashikirize amakuru yerekeye Kongo. Yaremerewe gukora ariko ku makuru y'inama kwihindagurika ry'ibihe yabereye ku mugwa mukuru Kinshasa mu kwezi kw'icumi, ariko yarakirindiriye no kwemererwa kuhaguma. Ku munsi wa kabiri niho yaronka icete kimusaba kwitaba igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Kinshasa. Cyaciye kimwaka pasiporo kimwuriza udatevye indege yaja i Paris mu Faransa iciye Addis Abeba muri Ethiopia. Sonia Rore yavuze ko atasiguriwe icatumye yirukanwa. Amakuru kuri Somalia, abahinga ba ONU bavuga ko umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wo muri Somalia wongereje iminyuro ukuramwo amafaranga irenze aho wakura mu bikorwa byayo bya misi yose. Uwo muhari ubu wahisemwo gutoza amatagisi ku mabariyeri, ku mazu no ku bari mu bikorwa byo kubaka. Muri raporo yayo nshasha abahinga ba ONU bavuga ko uwo muhari w'iterabwoba uriko urarondera ayandi mafaranga ngana hafi $1,000,000 w'amadolari kugira ishobore guhemba imishahara abagwanyi bawo. Iyo raporo ivuga kandi ko naho leta iri mu isekeza ryo gusangangura uwo muhari, abo bagwanyi baracashobora kunguruza amafaranga yabo hagati y'amabanki yo muri ico gihugu. Leta ya Somalia yaragabishije abariha amatagisi Al-Shabaab, ivuga ko aciye kubiri n'amategeko, ariko abo banyesomalia bo bavuga ko abategetsi badashobora kubacungera umutekano mu gihe bo kwanka kuriha ayo matagisi asabwa na Al-Shabaab. Kuri Afrika kandi, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko igihugu ciwe kirangije igikorwa c'inteko za Balkani z'abanyaburaya zari kurwanya iterabwoba muri Afrika. Izo nteko zari zimaze imyaka irenga 10 muri ivyo bikorwa. Abasirikare b'Ubufaransa baranswe urunuka na bamwe bo mu bihugu bya Afrika babona ko ari inteko z'abakoloni ataco ziriko zirakora kigaragara. Perezida Macron yarakuye abasirikare muri Mali uyu mwaka igihe imigenderanire n'abategetsi bashasha b'ico gihugu yatosekara. Ariko abasirikare hafi 3,000 b'Ubufaransa baracari muri Burkina Faso, muri Chad no muri Niger. Akaba ata mugambi wa vuba uratangazwa wo kugabanya igitigiri cyabo.
abasirikare bo mu nteko za Barkane barungitswe muri Mali mu 2013 igihe abajihadiste bari bafashe igice kinini c'uburaruko bw'ico gihugu imbere yo gusubizwa inyuma. Washington, ijwi rya Amerika. Ku mugabane wa Afrika kandi ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryarateye akamo ejo ku munsi wa gatatu risaba ko ibifungurwa n'imiti vyinjizwa ku bwinshi mu ntara ya Tigreya ni muri Ethiopia. OMS ivuga ko izo fashanyo zitaremererwa kwinjira muri iyo ntara naho habaye amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe mu ndwi iheze. Kubwa OMS abanyagihugu mu ntara ya Tigreya bakeneye imfashanyo zihuta inyuma y'imyaka 2 bamaze mu ntambara kandi n'abagera neza bakaba barabujijwe kwinjira muri iyo ntara. Intambara hagati y'inteko za leta ya Somalia hamwe n'abaroberi ba Tigreya yatumye iyo ntara yo mu buraruko bwa Ethiopia yinjira mu nzara hamwe n'ubukene bw'imiti. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yarakiriye neza ayo masezerano yo ku itariki ya 2 ukwezi kwa12 ariko akagabisha ko aheze indwi asinywe gushika ubu atakirakogwa mu gutanga imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti. Washington, ijwi rya Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika muri Irani amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yavuze ko ibisagara byo mu burengero bw'igihugu byakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu. Imyiyerekano yakozwe mu kwifatanya n'abandi mu kigandaro kimaze iminsi 40 kuva abajejwe umutekano bishe abari muri iyo myiyerekano mu manuko gushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ni imyiyerekano yatanguye ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka inyuma yaho hiciwe umwigeme yitwa Mahsa Amini w'imyaka 22 yishwe inyuma yo guhagarikwa ku mugwa mukuru Teherani n'igipolisi camwagiriza kutubahiriza imico hamwe n'akaranga ku bijanye no kwitwikira mu mitwe ku bakenyezi muri ico gihugu ca Irani. Ishiramwe ryo muri Irani riharanira agateka ka zina muntu rifise icicaro i Oslo mu gihugu ca Norvege ku mugabane wa Buraya rivuga ko iyo myiyerekano itangura hamaze kwicwa abantu 304 barimwo abana 41 hamwe n'abagore 24.